ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu nibyo ndabipfurije nkuko mubibona nkuko mubyumva kandi nkuko mumaze kubimenyera ni jewe Janvier Manirambona nongeye kuza kugira ngo tuganire ku bijanye n'amagara meza. Kino kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Uyu munsi dufashe kino kiganiro niwo musi wa nyuma urangiza umwaka w'2025. Muri ino minsi harabaye ikibazo kijanye nyene n'ibintu by'imiyaga nkuba, kandi imashini cyangwa se ibikoresho umuntu akoresha nabyo usanga ari ibikoresho bisaba yuko haba hari umuyaga nkuba nyene mu buryo novuga ngo bwamaho, mu buryo buri stable, mu buryo bwifashe neza. Rero bica biragorana nyene ingene umuntu ashobora kuba yotunganya ibiganiro nkuko avyipfuza. Niyo mpamvu rero hatabonetse ibiganiro buri munsi twadushikeza ibiganiro mu misi ya Noeli, tugashikeza ibiganiro bitandukanye byo kurangiza umwaka no kwitegura gutangura mushasha, ariko nyine ntibyabangutse. Aha rero n'ubu mu by'ukuri kino kiganiro kuvuga ngo tugishikire nkuko twashaka, kubera yuko umuntu atabanje kugicisha mu mashini ngo abanze agire ntarabe ko hari utwo yogira yokongeramo canke yohinyanyura. Ndakuvuga rero uko cafashwe gitanzwe uko nyene. None rero turi ku munsi wanyu murumva nyene usozera umwaka w'2025. None rero muri kino kiganiro yaga muganga twagomba turabire hamwe ibintu bikeya novuga ngo bijanye no kwisubirako cyangwa se kwisubiramwo, ukuntu novuga ngo kurabira hamwe ngo umuntu yigirire control, arabe ngo mbega nitwaye gute. Uko mu bisanzwe novuga ngo harabaho icegeranyo, umuntu akagira icegeranyo akaraba ati mbega uyu mwaka kubijanye n'amagara meza, kubijanye no kubungabunga amagara meza nitwaye gute, nifashe gute, amagara meza mbega narayabungabunze. Kubera yuko murabizi yuko atamagara meza byose biba bibaye futi, byose biba byononekaye. Vision ubufise yerekwa imbona kazoza. Imbona kazoza ubufise y'ibyo ugomba gushikako ntishoboka mu gihe atamagara meza. Niyo mpamvu rero urumva amagara meza n'umushinge wa byose, abasenga, abakora ubuzi butandukanye n'ibindi bikorwa byose bitandukanye by'iterambere, abarongozi b'igihugu mu nzego zitandukanye, umuntu wese ku giti ciwe amagara meza ni umushinge wa byose. None rero muri kino kiganiro nagomba ngo umuntu wese agire ntafata akanya yiyumvire ku magara meza. Mbega uyu mwaka amagara wayabungabunze gute, witwararitse amagara yawe gute, nizihe ntambamye zishobora kuba zarahabaye zabangamiye amagara meza, zatumye utagira amagara meza. Mbega wakunze kugwaragurika, mbega mu byo wihereza dukunda kuvuga ibintu bitari bike bijanye novuga ngo n'ingene umuntu yofungura ibimugirira ikimazi, bimufasha no kurwanira umubiri wiwe, bimufasha no kurinda umubiri wiwe. Twama twashimikiye cyane ku ngaburo ibereye, ibyo umuntu yofungura, ibyo umuntu yokwihereza, ibyo umuntu yokwirinda, ibyo umuntu yokwiyubara, ibyo umuntu yokwigiza kure yiwe kugira ngo ashishikare kugira amagara meza. Rero nimba warabanye natwe canke warakurikiranye ibintu zitandukanye ntungamagara n'impanuro ntungamagara hirya no hino, nizera yuko washoboye kuronka ibitari bike. None mbega wabishize mu ngiro gute? Rero twaravuze ibitari bike muri uno mwaka no mu biganiro bitandukanye byo mu myaka yarenganye, ingene umuntu ashobora kwihereza ibi na biriya, agafungura ibi, akanwa amazi ku rugero rungana gutya, akaruhuka ku rugero rungana gutya, akirinda ishavu, akirinda ibi na biriya, kugira ngo bimufashe kugira amagara meza, hanyuma abashe gusatira kurondera ubuzima kugira ngo bikunde aronke ico novuga ngo ico rirenza. None rero mbega uravye uyu mwaka w'2025 vyagenze gute? Intambamyi nyamukuru wahuye nazo zihungabanya zibangamira amagara meza zabaye izihe?
mbega we muri bya bindi byose twagiye turabira hamwe nimba warabikurikiranye warabishize mu ngiro, hari icyo byagufashije canke byarakunaniye kubishira mu ngiro. Twagomba yuko rero muri kino kiganiro mu ntumbero yo gusozera umwaka murumva yuko nyene kumbure n'ibihe turimwe ari ibihe bitatworohereje nyene twotegura ibiganiro nyene twibashikiriza, ariko mugabo novuga ngo tukuvunire kano kagohe ngo urabe intambamye nyamukuru wahuye nazo zabangamiye amagara yawe, zahungabanije amagara yawe, hanyuma urabe nawe ingene wavyitwayemwo ko kumbure utashishikaye kwihereza ibinyobwa canke ibifungurwa bibangamira amagara yawe, bishobora gutuma nawe ugira ikibazo amagara yawe akabangamirwa. Urabe neza ko inyifato bifashe ibyo wagendeyemo ibikorwa bitandukanye wagiye bakora yuko byabaye ibikorwa bishishikara gushigikira amagara yawe kugira ngo ugire amagara meza. Hanyuma rero nibagira icegeranyo c'ibyo byose uraheze ubone ati jewe naritwararitse amagara yanje canke sinayitwararitse nk'uko bikwiriye. Uraza gusanga kumbura hari ibyo wabaye expose kuri byo muri bya bintu twagiye turavuga, ibyo kunywa ibiyayuramutwe, inzoga ziboreza, amatabi, ibyo gufungura kumbure imfungurwa zigwiriyemwo amasukari, ya mikate, bya pati, bya bitumbura ku rugero rushobora gutuma kumbure mbere novuga ngo digestion ihoka y'ibifungurwa mu mubiri wawe rihungabana, ugasanga rero izo mpanuro zose ntiwazikurikije ntiwazigendeye. Hanyuma niwamara kubona rero ibyakugoye ibyari byo uko byagenze, bisaba yuko rero muri uno mwaka wa 2026 tugiye kwinjiramwo mu kanya aho bukera ufata ingingo ukavuga uti jewe rero kubera ko nasanze hariho ibyangoye sinafashe ngo iya mbere mu kubungabunga amagara meza, uce wifatira ingingo rero ingene ukwiye kuzogira kuzoharanira kugira amagara meza, kuko ata amagara meza nta kazoza ufise. Ibyo uri kurarondera byose uzopfa novuga ngo ukenutse hataragera, utabishitseko canke mbere utavyinjoyinze, utabinezerewe, utabibayemwo kugira ngo ubibenefise, novuga ngo ubibemwo, ubifungure, bikunezereze, kubera yuko uzosanga warabirondeye ariko mugabo amagara yawe ukayibagira. Niyo mpamvu rero kino kiganiro Yaga Muganga gihari kandi kizobandanya kihaba mu ntumbero yo kugushikiriza impanuro ntungamagara hamwe n'inyigisho ntungamagara. Rero wowe uri mushasha ufyonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimo, kugira ngo bikunde urabe ibiganiro twagiye turashirako, kandi bikunde ibiganiro byose tuzoza turashirako nabyo uzobikurikirane, hanyuma ukuremwo inyigisho ntungamagara n'impanuro ntungamagara ziri muri ibyo biganiro canke zizoba ziri muri ibyo biganiro, kandi bizogufasha, ntaco bizogutwara, ntaco uzohomba n'umwanya kumbure novuga ngo twarika, bizogira ico bifashije novuga ngo amagara yawe, amagara meza n'inkenegwa kuri twese kugira ngo bikunde dushike kwiterambere. None rero bakunzi ba Yaga Muganga, aha ni ikiganiro Yaga Muganga twari tubafitiye giciye kigarukira. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo urabe ibitagenze neza, urabe aho byoba byarakugoye mu bijanye no kwitwararika amagara yawe no gushira imbere amagara yawe imbere, hanyuma uheze ufata ingingo ibikosora ishira ku murongo ibitagenze neza muri bya bintu byose twagiye turahanura canke no mu bindi, kuko burya mu by'ukuri uravye neza uzosanga abifata inyifato zihungabanya amagara yabo, suko atakintu na kimwe baba bazi kuri izo nyifato mbi. Ubonye umuntu ariko aranywa inzoga akaboregwa, ukurikiranye ntuzosanga ari kubera yuko atazi neza ko inzoga zifise ububi, zifise ingaruka mbi. Ubonye umuntu ariko aranywa itabi, urumogi canke ikabiri nyene kumbure numva ngo ni super match sinandi mazina kumbure, ukurikiranye uzosanga nawe asanzwe azi neza yuko itabi rifise ingaruka mbi ku magara yiwe, ariko mugabo bikamugora gufata ingingo
yo kubiheba cyangwa yo kubivamo yo kubyihoza. Aho rero murumva yuko umuntu biba bisaba yuko afata ingingo, hakabaho kwiyemeza, hakabaho novuga ngo tubika umukanda, naho byo bibabaza guheba ingeso kanaka cyangwa se ikintu kanaka wahora ufungura, wahora wihereza, wahora novuga ngo ufata uhereza umubiri wawe, ugafata ingingo yo kwiyanka mu guheba ico kintu kugira ngo ejo hawe haza uzogira amagara meza kubwo ko wahevye ikintu kanaka. None rero nuko jewe Jean Imana irambona nje nari ntirameshe kino kiganiro, murakoze ku mwanya mwampaye kugira ngo mwumvirize amajambo agize ikiganiro yagambwa gatatu cuno munsi. Nzoshishikara kubana namwe nkuko kumbure ndabifise mwiyerekwa no mu ntumbero ya bino biganiro duca kuri Intambwe Idahita TV. Naho ubutaha ni agahwane mu kiganiro yagambwa gatatu ubutaha.